turabahaye ikaze mwese muri ko murumviriza amakuru twama tubashikiriza kuva ku munsi wa mbere gushika ku wa gatanu. Iyi radio mukayumva ikibiraho amasaha 28 kuri 28 buri munsi, mukayumva muciye kuri West3 akaburungu Radio FM akaburungu.com. Turi kwigerekezo rya 17 munyonyo umwaka wa 2021. Ingingo nkuru zigize amakuru twabateguriye nizi zikurikira. Ubushikiranganji bw'umutekano bwaraye bwerekanye ku mugaragaro abagwanyi 19 Uburundi buheruka guhabwa n'igihugu cy'u Rwanda. Muraza gukurikira Nkurikiye Petero avugira ubwo bushikiranganji. Umutekano w'impunzi warahungabanye mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda iri mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Harumvikanye urwamo rw'amasase hasahurwa n'inka 19 muca muvyumva. Mu mpera z'aya makuru naho muza gukurikira akamo k'abarundi bagize ishirahamwe FODIB ihurikiyemwo abarundi baba mu bihugu vya Burayi. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na jewe Jeanne d'Arc Gikundiro, mu buhinga bw'ivyuma hariyo Chanel Ntiyarizwa. Kazi Radio Uriya bunyoni yirirwa arafunga abantu mu rugo iwe hama bakabatora ibiziga, niwe muvuga yuko ari leta jaso? Ndakugarika yamaze ibintu by'abantu akamara abantu abaca imitwe, niwe muvuga yuko ari leta jaso? Kandi inka uyihenze umuyonga iguhenda umuhondo, ni ukuvuga hageze gukamana cyukuraye. Umugani urawumva neza. Mu bisanzwe Baristo ntiyatsinze. Baristo bivuga ngo yaratsinze, kandi uko bamuhenze ko yatsinze niko nabazobahenda ko Korea ngiye uko bamuhenze. Epitasi naho hoza Yezu Kristo akaza gutwara igihugu cy'u Burundi, Epitasi agomba ubutegetsi. Epitasi azokwamba uri umunyepolitike gufata ubutegetsi, uri umunyepolitike gushishikira ubutegetsi. Kwayo aya makuru tuyahere mu gisata c'impunzi, aho abantu bitwaje ibigwanisho bicira umuriro bateye ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda mw'ijoro ryo kuwa mbere rishira umunsi wa kabiri. Gushika ubu rero ubwoba akaba ari bwinshi mu masite ya Gatunguru ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu, nayo amasite abo bagizi ba nabi bateyemwo bakaba basahuye inka zababa kuri 30. Inkuru ya Mahishahure nini naje. Ubwo busuma bw'inka bwaraye bubaye mu ijoro rya kegigenekezo rya 15 rishira rya 16 munyonyo n'umwaka mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda, bwakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bicira umuriro bateyo kandi mu gicugu masaha ya 6 z'ijoro. Abo basuma batashoboye kumenyekana bivye mu masite ya Gatunguru ya mbere n'iya gatatu, inka 20 hamwe n'inka 10 mu kigwati kibanye cy'amasite ya Gatunguru. Leta Muzizi Aisha umwe mu mpunzi zibwe mwari no joro yatwiganiye uko byagenze. Je nabumvise numva bariko barakwega ihema, bariko barabohora urusinga rwo kunka. Bamaze kubohora niho baca bakubita inka zirasohoka. Zimaze gusohoka nanjye ncambona barasohotse, basohotse hasigaye akanyana kamwe. Ako kanyana kamwe gasigaye umwe muri bo aje kugatora, niho naca nanjye numva umutima wase mu nda. Candakoma induru, nkubita n'umuryango candakoma induru. Bamwe bari hanze baca baravunagura, rero baca batangura gutemagura n'umupanga ku rupangu. Tatangura kuvuga ngo izo nyana zimwe ngo zitangwa gukoma induru, ngo nimureke tuzereka. Baca bararasa amasasa 3. Amasasa 3 bamaze kuyarasa, umugabo niho yaca nkoma ati reka rero ntibatwice, reka babitware. Inka zibiri zica zirazunguruka inyuma y'inzu, baca bazirukanka ko barazunguruka, baca barazisohora. Bamaze kuzisohora niho baragenda bavuga ngo ubu ngo turazitwangwa haheruka ngo tuzomugarukira ngo tuze kumubaza neza nimba araba umusoda cyangwa nimba ari umusevira. Wo dushobora kubuza ntakome induru hama kabandanya kome induru. Ubwabigira umwami Jackson nawe nyene yibwe inka abona ko ubwo busuma ariko imenyetso sindamuziga kigaragaza umutekano muke urangwa mu karere kambi ya Rusenda iherereyemwo.
uyu agatera kamo hasi kubakingira bikomeye kuko bagowaye ikivumvu. Sinovuga ngo nabaroberi cyase ngo nabasoda ba leta ariko ndashaka no kuvuga ko ari abasoda ba leta kuko inka z'abakongomani zatwawe zagarutse mugabe z'abarundi zatwawe ntizagarutse kwiyo saa ya gatandatu bashitse barugurura bafatira inkoko ku mugore wanje bahagaza akeneye inka ati nka nimwirirwe mwica umuntu musesa amaraso kubera inka tori inka mugende hama twebwe mudusige amahoro nta kibazo kirimo cyo dusaba nuko leta yogira kikoze ku nka zacu kazitugarurira ariko nubwo zitugarurira nta mutekano dufite kuko binjiye igipolisi kiriho gisirikare kiriho ahantu duherereye nta mutekano na mukenye uriho yaba byari bishoboka ku makuru twabumvise ko bonyine ubwabo bavuga mu Giswahili no maringara bavuga yuko iyi kambi itarike 21 bashobora kutwatsamwe umuriro atazi na murundi ashobora kuba hano hantu nabo nibaza uburyo ata kambi nganuku ku itarike 21 bakabagiye bivugiye n'itarike kandi ubuheruka je aho baza barangabishije bagasiga babomoye urupangu baravuga tuvuga ubuheruka tuzoza ubukurikira tuzoza kuzitora ukuba batugabishije bagasiga bavuze n'itarike bazodutererako nabona kumenga nta kintu bavuga ngo bagende batagishize mu ngiro leta yari kurebana haseri kubwo ko aribo batubitse leta ya Kongo na haseri bari kumvikana bakareba kandi gace karimo umutekano batwimurira mu kuko ikibazo cyari gituma baduhiga sikuvuga ngo ni izo inkambi ya nka majana 2 tunze ninduka dukenye usanga ari umunyagihugu atunze imwe zibiri zitatu gutyo mukagenda mwiyunga mushira hamwe ikibazo cy'umutekano muke dufise ntago ari kuvuga ngo twe tugiterirwe n'inka ni ikibazo cy'umutekano nyene bwite usanze ari w'igihugu cabo wo mu hakano gace ka zone fizi bari kureba bakadukura havuga inoti ariho mu kigwati cha 22 muri site ya Katunguru ya mbere yibwe nabo basuma inka 15 avuga ko ubwanwa bwapfutse umunwa kuko asanzwe afise indwara imusaba kunywa amata buri kanya havuga inoti akabasaba gushumbushwa kuko atabona uko agiye kubandanya baho we n'umuryango wiwe nk'abarashobora barajana baciye hagati mu nkambi ntizaciye mu misozi iri barabara nyene iri inzu nibyo baciye bamanuka hagati mu mihana niko icyo dusaba hanze zo zazintunga umuryango nsanzwe mfise n'indwara ngaha ntarosa nata sinaborohera yamba leta yo binyumva no kuyona nosaba icumbusho kuko atarukongeye gupfa nabi n'inzara n'abaye ubibutse ko mu ndwi iheze inkindwi zibwe muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe aho hari kwigenekezo ry'icenda mu nyonyo n'umwaka kuva mu buseruko bwa Republika y'Intwaro rusange ya Kongo mu ntara y'Ivumanuko jewe ndi Maria Carlos ninahazwe ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka Mahisha Renazwe urakenuye tuve muri Republika y'Intwaro rusange ya Kongo twerekeze mu gihugu kibanyi ishira hamwe Forum pour la mémoire vigilante rikorera mu gihugu c'u Rwanda riheruka gutanga inyigisho ku bigeme b'impunzi z'abarundi na bagenzi babo b'abanyarwandakazi bavyariye iwabo hari kuri uyu w'Imana uheze iryo shira hamwe rikaba risanzwe rishigikira abana b'impunzi bantaho nikora mu bijanye no kubarihira amashuri abari hagati y'ijana na 70 bakaba aribo bamaze gufashwa Viator haragira Mungu yakurikiranye ivyo bikorwa ategura inkuru ikurikira Ishiramwe Forum pour la mémoire vigilante risanzwe rikorera mu buhungiro mu gihugu c'u Rwanda kuri w'Imana ryari riramutse rikoranya abigeme b'abarundikazi n'abanyarwandakazi bavyariye iwabo abandi nabo bakaba batwaye izo nda batabishaka twaganiriye na Ferdinand Iragije aratubwira iryo shira hamwe ryari ryatanguriye nico bibanda tugeze ngaha mu Rwanda twasanze ari igihugu ciza igihugu cakira abanyamahanga cishimira abanyamahanga twashite turi impunzi ariko mu nyuma tuja gusanga amategeko y'u Rwanda yubatse neza aha uburenganzira abanyamahanga gushinga imiryango nyarwanda bita organisation sans but lucratif nuko tumaze kubona iryo tegeko mu 2017 mu mpera z'umwaka dufatikanya n'abandi barundi bari hafi turi kumwe turashinga umuryango nyarwanda witwa Forum pour la mémoire vigilante. Forum pour la mémoire vigilante ro jambo ni jambo rimenyerewe cyane kuvuga ngo twayishinze dufatiye ku bibazo twaciye ni kuvuga ni ihuriro ahantu tuzohurira bazi icari cyo ibibazo. Ferdinand Iragije kandi aratubwira abana bafashwa n'iryo shira hamwe n'ababaha ifashanyo kugira bagere kuri ico gikorwa biyemeje. Twarashoboye kwigisha abana dufatikanije n'umuryango w'abarundi bari muri Amerika i Texas turashobora kwigisha abana bashika 200 turashoboye kwigisha abana bashika 10 dufashije n'umuryango uri muri Canada witwa Framing Cherries International uwo muryango wiyongereye ku muryango w'abarundi
communauté de Burundi de Texas ubu rero gushika ubu turiko twigisha abana bashika 30 iminsi yose tubahambura amakaye tukongera tukabishurira amafaranga y'ishuri muri ibi bihe bya corona fatanya bikorwa muri Canada Flaming Cherries International yaraturonkeje ubundi bufasha bwo kwigisha abana 200 batari bashoboye kuja kwishura abana bose hamwe ni bangahe abana bose hamwe twafashije mu mwaka weze ni 50 ariko abo 200 biyongereye ko ubufasha bwamaho n'ubufasha bwavanye na covid ariko ubwamaho ni abana 30 turiko turigisha no munsi tubamenyeshe ko iryo shiramwe Forum pour la Mémoire Vigilante ngo ryakuye amaboko mu mpuzu ngo kuko igihugu cy'u Rwanda gisanzwe cyorohereza abantu bari mu mashirahamwe nawe Viator haragira mu ngunda gukengurukire mu bijanye n'amakuru y'umutekano babagwanyi 19 bafatwa n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda hama bagashikirizwa igihugu cy'u Burundi inyuma y'ibitero vyabaye kwigenekezo rya 20 Myandagaro uyu mwaka baraye beretswe abarundi ku mugaragaro. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano akaba yasubiye kuvuga ko abo bagwanyi bafashwe batumwe n'umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduhije tumukurikira. Igenekerezo rya 2018 mu mwaka uheze Burundi bwaratewe n'akaguki nkorabara terabwoba arongowe n'umuntu yitwa Nduhije Regis hanyuma ako kagwi bakaba bazananye igihugu cako barinjira mu ntara binjira mu ntara za Rumonge barica abantu Gahuni barabandanya baciyemwo kubiri bamaze kwinjira kandi bari baje bafite intumbero nyene zibiri mu wa mbere waciye ubandanya genda wica abantu kaho usubira Rwanda igihugu cy'u Rwanda ari nabo u Rwanda rwahavuye rufata ruhavura bashikiriza Burundi ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi guheze hanyuma abo 19 u Rwanda rwashikiriza Burundi nibo babajeje kubereka ngaho tukaba twamenyesha yuko amatohoza kuri bo yarangiye ubu rero bakaba baciye bashikirizwa ubutungane kugira ngo nabwo ukore ibikorwa byabwo bikurikira bakubite ntaha mu gahanga kugira bishure amabi n'ububisha butandukanye bagiye barakora urabona ko bica abantu benshi bakomereje abantu benshi baturiye imodoka z'abantu nyinshi bashobora rero kwishyura bino bintu kandi n'umukuru wabo nawe nyine azategerezwa ibi bintu umukuru wabo ari bavuga nuko mwagiye murabibona tuberetse tumwe n'amatohoza yagenze murabona neza ko bine kuba by'iterabwoba bitari gukunda iyo bataronka abantu babafasha murabona ko bamanuka Bujumbura bakaduga ruguru bagakora ivyo bikorwa by'iterabwoba bakaronka ababaraza mu nyuma bakavaho bakamanuka Bujumbura bagasura kandi bagaruka kandi bagakora ibindi bikorwa bisigura yuko hakiri abarundi batarumva ibyo kuri hakiri abarundi bakibika agakara mu gashamba aba rero bazokubonera kuko amatohoza azobandanya kugira ngo umuntu wari we wese yoba yarafashije mu gikomo yoba yaragize uruhara na rutoyi kugira ngo aba babisha bakurikira abo bakarija bica abantu abibaza umuntu wese aziko yabafashije ajyame mu kondora amatohoza azobandanya gushika abo bantu bose babajijwe kandi bishure bijya bintu byose byo bajya abantu bijya bintu byose byo none kai bategeka kuzoza ko kandi bakishu abantu batumva bimenyere kandi tukabahamagarira zabandanya babikara mu gashamba ko barabona yuko bitinda bikamenyekana kandi bagatinda bagafata kandi bamaze gufatwa barabumvise ko babavuga neza bakavuga byose kumwe byagiriraje ivyo bikaba biruko mu gihe umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduhije atera ivyatsi imvugo ya leta y'u Burundi yo kumuremeka intebe ishushe mu vy'intwari bereye mu ntara ya Kirundo ishirahamwe Norwegian Church Aid NCA rifashwe mu mugongo n'ishirahamwe UNICEF Burundi ryahimbaje kuri uyu wa 16 Munyonyo umwaka wa 2021 umunsi mukuru wahariwe isuku n'isukura. Ibirori vyabereye muri komine Bugabira intara ya Kirundo. Aniseti Ndikuriyo ahagarariye iryo shirahamwe mu Burundi yamenyesheje ko uducimbiri 63 kuri 70
71 tugize komine Bugabira twamaze gushira mu ngiro umugambi wo gukoresha neza utuzu twasugumwe kandi dukwije ibisabwa. Virginie Cimpaye umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iterambere yahamagariye abanyagihugu kubandanya batsimbataza inyigisho baronkejwe muri uwo mugambi, aho mbere yabasavye kubandanya babera akarorero keza abandi kugira ngo nabo bahigire gukorera isuku aho babaye. Muri ivyo birori hakaba haronkejwe utuganuke tugizwe n'indobo abantu bakuducimbiri twazitwayemwe neza gusumba abandi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi avuga ko amashengero menshi mu Burundi akorera mu bibanza bitemewe n'amategeko agiye kugagwa. Ndirako buca Gervais akaba yanamenyesheje ko abariko basaba impusha zo gutanguza amashengero mashasha bakwiye kugenda gutanguza amakoperative y'uburimyi n'ubworozi kuko amashengero ari mu Burundi akwiye. Inkuru tubaza Audace Kaburo. Ari mu rugendo rwiwe mu ntara ya Kayanza kwigenekerezo rya 12 Munyonyo umwaka wa 2021 mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi Gervais Ndirakobuca yamenyesheje abarongoye amashengero atandukanye hamwe n'abarongoye intara mu Burundi bari bitabiriye iyo nama ko ubugenzuzi bw'ubushikiranganje arongoye bwagize ingendo nyinshi mu mashengero atandukanye, aho basanze hari amashengero atari make agikorera mu bibanza bidakwije amategeko. Menshi muri ayo mashengero akaba akorera mu bibanza vyagenewe kwivuniramo akanyota, ayakorera mu nyubako zitagira utuzu twasubumwe, mu bibanza vyagenewe gufatirwamo agatutu, amashure n'ahandi. Gervais Ndirakobuca aramutswa ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi yagiriye ko amenyesha baraho ko hafashwe ingingo zo guhagarika izo sengero zose ziri mu bibanza bidakwije ibisabwa n'amategeko. Gervais Ndirakobuca akavuga kandi ko yihweje ubwishi bw'amashengero ari mu Burundi abariko basaba impusha zo gutanguza amasengero batagikenewe mwa kino gihe, mbere ko ataruhusha bazohabwa. Abagira inama yo kuja gushinga amakoperative y'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kwiteza imbere, bongere batanga akazi ku batagafise, gutyo Uburundi n'abarundi batera imbere. Mu vy'ubutunzi, ishirahamwe ryishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro bibaganisha ku iterambere rirama PARSEM rivuga ko rikenguruka inama rukokoma yimirije ku kibazo c'ubutunzi mu Burundi. Ku bwa Faustin Ndikumana atwara PARSEM akavuga ko iyo nama ije hageze kandi ko ibizoyivugirwamwo bikwiye kuzoca bishigwa mu ngiro. We akabona ko iyo nama yari yiteganywe igishika. Tumukuriki. Sanzwe hari inama itegekanije ku magenekerezo ya 18 na 19 Munyonyo umwaka iyo inama ikomeye mu by'ubutunzi. Iyo nama rero twebwe muri PARSEM twarigize tusaba mwazo twakora inama rukokoma yo kugira iby'ubutunzi resultat genero. Iyo nama rero tubona isa niyo ntitwereka kubikenguruka, turabishimye dusaba ko iyo nama yoba intanguro yuko haba amahinduka mu gihugu mu bijanye n'iby'ubutunzi n'intwari ibereye. Ikindi nuko tubona iyo nama ikoranye n'inguvu zidasanzwe. Urabona ni inama umukuru w'igihugu wenyene azoza kurongora, kandi kuva itangwe gushikihere twari tubimenyereye ko abategetsi bo hejuru baza gutanguza ibikorwa cyangwa bagashobora kuza baje kubisozera. Ubu rero umukuru w'igihugu azoba hari iyo minsi ibiri ari kumwe na leta yiwe yose, bose bari hamwe muri sare bakurikiye ibiganiro, kandi kabenda kanyugura rero nizo ncabwenge zo hanze ziri mu gihugu, abahinga batandukanye ababinonosoye. Wa ruhome ruhari avuga ati bw'abahinga n'incabwenge n'abafata ingingo ruhave. Iyo bari intango yo kugira ibintu bihinduke. Ikindi nuko tuvuga tuti biba byiza yuko bya bivuye muri iyo ntuze muri iyo koraniro byogira akamaro, hanyuma hakaba n'uburyo gukurikirana ingene bizoza biraja mu ngiro. Ngako twabonye inama umengo ni inama ya mbere, umengo hazaba n'izindi. Twizera yuko izo nama zindi zo zirasuzumirwamo yuko ivyaseko biriko biraja
mu ngiro tukaba twanabonye mu zigirwayo harimo byinshi by'intwari bereye iby'ubutunzi amateme ahari marakwiye niyo hanyuma gusa no kuzora yuko ibiza byavuyemo nyene bishobora kuja mu ngiro hano twagira dutera kamo abarundi nabo bamenye yuko boshobora gufatira kuri ako karyo ibiza bivuye muri yo nama bakabimenya bakaza barafasha ko bakusaba ko bija mu ngiro nabo nyene barafite uruhara ibyo si iva mu ngiro ntibiraba abategetsi gusa birabaraba nabo nivyo abarundi byo guteza imbere igihugu gukura abarundi mu bukene mbere n'ubwo bukene nibwo bubangamiye cyane abarundi abo bategetsi bo ntibyari na cyane harageze n'abandi bumva yuko igihugu ari cyaba bakavuga bati reka nadushire ko gusaba kutigira sinda bibazo umengo ntibituraba hanyuma twatera kamani bategetsi nabo bo hejuru kenshi turabizi no mu bindi bihugu y'amahinduka nk'amashobora kuba atagusanga banga ko ibintu bihinduka bakashaka kuguma muri bya bindi kuri bibaha inyungu zabo bidasanzwe tubateye akamu ko bohinduka ariko haragera ko twiyumvira igihugu abamashaka kwiyumvira inyungu zabo bakwega harageze yuko bahinduka tubateye akamu nabo nyene kandi turazi ko mu masosiyete hose igihugu y'ibintu bigira bihinduke biri nabo bamaho kandi bikora binyegeje mbwa bagakwega yuko ibintu bija mu ngira amareforme bakayanka bakagira gute cyane biko ivyo izo nama zo gusuzumiramwo rero zo kuza turaraba bashaka kuma muri vya bindi bakaza barakuramwo haja abandi bashaka guteza imbere inzira shasha Faustin Ndikumana atwara ishirahamwe Parsem nayo nkuko twari twabibabwiye kurikira akamo k'abarundi bagize ishirahamwe FODIB rihurikiyemwo abarundi baba mu bihugu vya Buraya barundi kazi namwe mwese muba mu gihugu catwibarutse kuva mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'2019 isi yugarijwe n'ikiza rohonyanganda citwa COVID-19 ico kiza kimaze guhekura imiryango itagiye kwingana kw'isi kandi no gukikiriko Iburundi naho nyene ico kiza kiriho kiri inkumbi amarira ni menshi mu miryango kigitera ibihugu vyinshi vyarugaye imbibe hafatwa ingingo zo kuguma mu ngo mu mihingo myinshi y'isi ibitaro birarengerwa kubera abagwayi bari babaye umurengera mu nyuma haratowe urucanco hanyuma ibihugu vyinshi kw'isi birahurumbira urwo rucanco abarongozi baratanga burorero bicandagisha bongera bahamagarira ababa mu bihugu vyabo kwicandagisha ku bwinshi kuva aho urucanco rubonekeye rugahabwa abantu benshi ibihugu byacu bisubira kugurura imbibe ibyo kuguma muhira birahava ubuzima busubira kubandanya naho abantu bakigerageza kwikingira ibitigiri by'abagwaye bakaremba baje mu bitaro byaragabanutse ku rugero rushimishije turabiye ku bitigiri bitangwa na OMS dakunze kubera ibitigiri by'abishandagishe byabaye byinshi bigatuma abantu naho bandura bataremba cyane ngo bakenere kuja mu bitaro ibitigiri by'abishwe na COVID-19 navyo nyene byaragabanutse aho urucanco rwahawe abantu benshi uno munsi rero runani FODIB ndamutse nserukira rwagira rubatera kamo musidukane n'iyonka mugende mwishandagishe kw'Imana yatanze ubwo rucanco rukaboneka iyo Mana ntimwoyimanuza mu kutaja kwishandagisha duhora twumva hari abantu bavuga ibi canke ibindi mugabo twebwe ico twamenyesha nuko ubwo rucanco rufise akamaro ntangere kandi ivyo natwe tubivuga tuvyirabirako kw'isi yose baricandagishije kandi n'ubu baracabandanya naho henshi bariko baraheraheza kubera bitavye akamo k'abarongoye basidukana n'iyonka baja kwicandagisha bahasi rero muzinduke muja kwicandagisha mubwire n'abandi bagende kuko
niyo mwarindira abandi bazogenda hanyuma muzohave mubirondera bitagishoboka. Basogokuru bari barayamaze bavuze bati amagara n'amazi aseseka ntibayobe. Ico gituma rero ubwo rucanco mukwiye kuruhurumbira cane, tukaba twizeye ko aka kamo tubateye muri FODIB muza kugafata nkama ko kubagirira akamaro muri benshi. Tukabateye kuko tubakunda, kubera twama dushaka kumva Burundi mubayeho neza mufite amagara meza. Tukaba tubaye turabashimira kunyakira muza guha kano kamo. Mugira amahoro n'amagara meza mu ngo zanyu, Imana ibazigame. Umunyabanga mu runani rwitwa FODIB ruhurikiyemwo abarundi baba mu bihugu bitandukanye vy'Iburaya. Murakoze. Niro kuri ako kamo nyene dusozereye ko amakuru twari twabateguriye ku izina ry'uruganda rwacu. Nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango z'aya makuru. Yibagiye Chanel Ntiharizwa yari mu buhinga by'ivyuma, nayo jewe Jeanne d'Arc Gikundiro nariko ndabashikiriza. Dusubire duhure mu makuru y'ejo na Gahindutse.